novuga hano zigiye kuba zikinwa muri no weekend ariko ubona rero yuko abantu bazoba nako kugeza nuno munsi barazishashaye canke barazirindiranye igishika kuko za kubona yuko kuva higanwa ry'akarangira ry'umwaka uheze nta nkino novuga bari bwasubire kuronka n'inkino rero z'igikombe citiriwe ubumwe bw'abarundi Kuncuro ya mbere tugiye kuba tuzibona ukabona rero yuko hano bafashe imigwi yitwaye neza gusumba iyindi hazoba ari ku munsi wa gatandatu umunsi wa gatandatu kuri Departement des Sports twaheruka kera wa muntu we twaheruka kera kuri za nkino za playoffs hagati y'Urunani na Dinamo ariko rero nakajyo keza kandi novuga ko kugenda gusubira kuba muri ri ambiance dasanzwe kuri Departement rero ku munsi wa gatandatu hakiri kare saha 5 equipe ya Gladiators yabigeme bazotana mutwe na Young Sisters romba ko ari nkino z'abigeme zizotangura hama isaha ndwi zuzuye neza Dinamo n'Urunani tukeneye canke tundangishika kubona mbega Dinamo n'Urunani zuno mwaka bahagaze gute ni bande bariko bagira amarekritement meza ni bande bazoba bigaragara yuko bazoba bahagaze neza gusumba abandi kiki ni nkino ubona ko zije hageze ubona yuko hariho ibintu abantu nkuko bivuze ati twaheruka kera basketball inyuma y'ama playoffs yakurikiwe n'abantu benshi bayashimye babona abakinyi babona ubuhinga budasanzwe twaye dukumbuye ati mbega Vitalo Basketball League izosubira ryari rero ico no kubwira muri mwishamo y'umupira w'amaboko muri basketball baravuze bati uko bimeze kose turaba ingene dutunganya ibintu bikagenda neza rero ikintu gihari nuko imbere yuko hashobora kuba iyo Vitalo Basketball League baravuze ati reka turabe ko twotunganya igikombe citiriwe ubumwe bari kumwe na ministère ya compassion ministère chrétien ya compassion bavuze ngo ni ministère chrétien de la compassion yo ngaha mu Burundi bavuze bati turabe yuko twotunganya igikombe c'amahoro ico gikombe rero nico bavuze bati uko biri kose turabe imigwi izana ya vibe kabisa bati ya migwi imwe yashika muri finale za playoffs ndavuga Dinamo n'Urunani hama Gladiators hamwe nande na Young Sisters bati abonye bokina igikombe kugira ngo ni gucako gukazatwa dutoransa Vitalo Basketball League ni VBL kugira ngo ibintu bigende neza igikombe ubona yuko bacitiriye novuga yuko icivgo ni tubane mu bumwe budasa kuko umwe wese arafisha ico ufasha abandi ico civo gihari ni igikombe citiriwe ubumwe ngo mu budasa rero ni ikintu ciza twari umwese mwarumvise muri Dinamo n'Urunani bikomeza barondera bakinyi hirya no hino twaravuze ku munsi wejo ariko sibo gusa imigwi nka za Tigers hariya zari komeje na zone imigwi nka Remesha uko nyene rero tugiye gusubira kubona ya championnat local yo ngaha abakinyi dusanzwe twadukumbuye tumenyereye rero n'ikintu ciza ni ku munsi wa gatandatu igikombe c'ubumwe kizobera kuri Departement isaha 5 nabigeme bazo bakina Gladiators hamwe na Young Sisters hama isaha indwi Dinamo n'Urunani bakine ni ikintu rero ciza nimba warukumbi basketball nimba ukunda basketball karibu cyane kuri Departement kwinjira ni kwa kundi nyene abana batarenza imyaka 18 ibihumbi 2 hama abakuze muri Purutundu kuvuga Purutu ni ibihumbi 5 hama kuja muri VIP ibihumbi 10 hama VIP 20 kuduga nuko bimeze ariko alonse ico no kuvuga muri basketball nuko bavuze bati inyuma y'izo nkino isaha 10 z'ubuhingamo hazoca abatombora kugira ngo bamenyeshe ukungena imigwi izohura muri VBL Vitalo Basketball League muba hunguce mu bagabo n'imigwi igera kuri 12 hariko mu bigeme nabo
bungutse iyindi migwi ibiri Dinamo na Rezipo nabone baravuze bati natwebwe ngo twumvise twarumvise urunani rwarikomeje rwazana abigeme natwe reka turange twobikora Dinamo irabikora na Rezipo irabikora rero ni ikintu ciza cyane gose ndetse n'usanzwe arongoye ishami ry'umupira w'amaboko basketball abo muri Febabora aratera n'intege ama association mu gihugu hagati nayone yo kubahimiriza bagerageze guteza imbere basketball bahereye mu bana mu academy ati gerageza abana bakiri bato muduze impano zabo turonke abakinyi beza uruvuga ikintu ciza bavuga ati ama yo tirage sori zoba hama dusure tubone VBL itariki 22 izobitanga ku munsi wa gatandatu kurikira tuzoba tubonye VBL itangura ngaha mu Burundi ahi Bujumbura ni ikintu ciza cyane gose ni ikintu ciza ukabona yuko ikenekerezo rya 15 bazoba ari ku munsi wa gatandatu niho hategekanije no bwatirage so batumiriye no vuga ba president b'imigwi ndetse na staff technique yabo nako abamenyereza na staff technique kuza no vuga muri yo tirage so igenekerezo rya 15 kugira ngo hashigwe gore kiranga misi rero nyezina yo tirage so rizobera wanashima hajya nyene ku mugaragaro kuri departement isaha zinga isaha 10 kuvyerekeye ama transfer no kwa registra abakinyi ni kuvuga yuko idirisha ry'igura n'ugurisha ndetse no kwa registra byuguriwe igenekerezo ryandwi zuku kwezi bizorangirana no ku munsi w'Imana igenekerezo rya 17 umunsi w'Imana ku munsi wa mbere igenekerezo rya 17 kabona rero yuko imigwi yitandukanye bariko bagenda bakoresha umwanya mu kwikomeza uno munsi urunani rumaze kugura abakinyi batari bake no munsi Dinamo bamaze kugura abakinyi batari bake urumva rero yuko ari basketball izobigarutse ku rwego rushirundiro mvuga rushimishije no kurindira navuga iryo sanga sikera Alonso kuri muri basketball hari ibintu biriko birabasevre no munsi ni championnat local ariko hari imigwi iri kurikomeza yonyene ikura abakinyi hariya ikabazana ngaha uri kuraraba uno munsi nko mu mugwi wa Kerne hari abakinyi babo ariko baravayo hariya Kabas ari muri Tigers yagiye muri Tigers urumva yagiye muri Tigers biko biravuga ko ubu mwarabonye kuri ca gikombe kigeze kuba après les playoffs yari cerekeye iki muri cagihe two turahimbaza cincungu warabonye ko abakinyi bari mu migwi itandukanye bari babatijije nizi nkino zo muri zone 5 twarabonye abakinyi bagenda rero biravugwa ko abakinyi bamwe bamwe ko ravugana n'indi migwi tuko tubona ama transfer ko araba ayari ko ravugwa ku bakinyi usanzwe tuzi ni migwi no yita ko ari ine ni urunani ni Dinamo ni Remesha na Tigers abo niwo tubona yuko banakinye na playoffs mu mwaka yes niyo voti abakinyi ukumva bavuye hariya bavuye muri Gymkhana bavuye muri Remesha bagiye hariya ukumva uyu mwene wabo na Gilbert nawene uravuga ko yoba yashitse muri Dinamo urumva bakiyi babiri bavukana bari mu mugumwe nakubwiye ni Kabasa azobakinira Tigers atumugwa wa Dinamo uri kuragerageza kuvugana n'uyu batazira OPC yakira muri Kerne Dinamo ariko baravugana ko nta urabimenya yuko ashobora kuja gukinayo bakavuga bati Sumizi nawe no muri Remesha ati nawe ariko aravugana n'umugwi wa urunani urazi ko wamutwaye kumwifashisha niwe yabaye meilleur défenseur ariko novuga muri VBL ni VBL yari hari ndetse no muri gikombe c'incungu ati nawe ariko aravugana rero tugiye kubona babakinyi tware tumenyereye mu yindi migwi tubabone bari mu yindi migwi mbega bizogenda gute kubona Jambo Landry ari kumwe na Gilbert ari kumwe na Beni ari kumwe nabandi mbega bizogenda gute kubona Clark ari kumwe na Romisi n'aba Prosper bavuze na Madu nabandi ni match zizoba ziryoshe Tigers kubona yuko iri kurikomeza nayo ni equipe twabonye nivyo niyo mu gihugu gati twa tirimba kamba iraje
iragiza mu recruitment adasanzwe nayone mbega tugiye kubona iki uno munsi mbega eske urunani zoguma ruri osome canke Dinamo izoguma muri osome canke uno munsi tugiye kubona Tigers ishora kuza ikadutangaza ko ironse abakinyi basanzwe bamenyereye iyi championnat local remesha mbega ko twabonye baguze hari umukongomani mu menere baguze mbega ari kintu aje kubafasha tugiye kubona remesha nayo ne ikomera gusumvya iyi canke iriya rero ni championnat umuntu wese afise inyota yo gusura kubona babakinyi yarasanzwe amenyereye ariko bari mu yindi migwi bari mu yindi migwi ibyo byose wanashima ni vuba cyane gose tugiye kubibona big Dinamo izoba yiyubatse gute urunani gwiyubatse gute Dinamo n'urunani hoho sikera nejo bundi kwa gatandatu tuzohitana ubwa tubona ukungene donc tubona amashusho y'iyo migwi yose muri rusange